turabaramukije nitwa Violette Okelo nkaba ndabahaye ikaze muri Klinsept SPRL. Duhingura ivyankenerwa vy'isuku birimwo amasabuni y'amazi yo koza ivyombo, ayo gukaraba, ayo gukoropa be n'ibindi bitandukanye bifasha mu isuku n'isukura. Ivyo duhingura kandi harimo imigwi itandukanye y'imiti n'amasabuni vyoza imyanda n'ivyica imigera mibi. Turahingura nk'akarorero Cleantol yogeranywa na Dettol benshi mumenyereye. Turahingura kandi n'umuti wirukana imigera n'imyanda witwa Cleanjav. Ushobora gukoreshwa mu mavuriro eka mbere no mu ngo. Turiyemeza neza kandi ko kuri buri ntambwe y'ivyo duhingura akanovera n'ubukomezi vyavyo biba ibiri hejuru cyane. Turiyemeza ko twakoze duhuza n'isuzuma ryitondewe ry'ubwinshi bw'ibihingurwa be n'akanovera kavyo na cyane mu kugenzura ibiba vyatekewe be n'ivyashizwe mu byo duhingura ko bihuye n'igihe, ivyo tukabigira kuri buri kintu cose twahinguye. Iyo twajije guhingura ikintu naho turiyemeza neza ko kuri buri kintu gisohowe mu ihinguriro dusigarana inomero karanzi yaco kugira ngo habaye kwidoga ku isoko tunyarukire gutohoreza kuvyo tuba twarasigaranye mu bubiko. Ikindi naco tuguma hafi abadushorera kugira ngo twiyemeze neza ko baguma baronswa ibidandazwa bikwije ivyangombwa kandi ko bishitse bakidoga baca batugaruka ko tukaganira hanyuma mu kiringo kanaka tukiyemeza ko ayo makosa yatorewe umuti kandi yakosowe. Aha kuri Klinsept intumbero yacu niyo gusohora ivyahinguwe vyo ku rwego rwo hejuru rushoboka. Ni naco gituma igihe cyose twiyemeza ko hakorwa amasuzuma mashasha inshuro 3 zose mu kwezi. Tubigira mu ntumbero kugira ngo tumenye yuko ibidandazwa twarungitse ku isoko bifise akanovera, ko bihuza n'ivyo umugutsi avyiteze ko agashimishwa natwe bikadushimisha. Twebwe aha kuri Klinsept turazwi ishinga nuko abaranguzi baronka ibidandazwa vyo ku rwego rwo hejuru. Tuhari kugira ngo tubaronse ivyankenerwa kugira ngo isuku ryaho muherereye mu mihana iwanyu ribe ryose atamigera canke mikorobe iharangwa. Iyo niyo Klinsept, ihinguriro ribaronsa amasabuni n'imiti vyo kwirukana imyanda biri ku rwego rwo hejuru cyane. Vuba duheruka kuronswa agashimwe na BBN Burundi k'igikombe kubera ko ibidandazwa dutanga vyizewe na cyane kubera ukuntu bikunzwe ku isoko. BBN yama ica kwihingiro ryacu igatora kuvyo duhingura ikaja gusuzuma mu nyuma ikatuzanira urupapuro rwemeza ko amasuzuma yagenze neza cyane. Aka gashimwe rero sako gutuma twokumva ko twokwirata canke ngo twivyimvye canke ngo twiyumvire ko turuta abandi, ahubwo nako kudutera intege ngo twihate cyane tunarenge aho tugejeje, dutange vyiza mbere biruta ivyo tumaze gutanga. Aha kuri Klinsept ntituraba aho tugeze, turaba imbere kure kugira ngo tugume tubaha ibisoka hinguriro vyo ku rwego rwo hejuru. Aka gashimwe katunejereje ariko iyo tukitegereje katwibutsa nyabuna ko dukwiye kurenga aho tugejeje tugahingura vyiza cyane kuruta. Duherereye i Bujumbura mu Burundi mu Ngagara muri Quartier 10 Avenue Nyabisindu. Mushobora kutwakura kuri zo nomero zerekanywe aho hepfo mukaja no ku bibanza hwaniro vyerekanywe ku mazina ya Klinsept Burundi. Turafise ishami Igitega ku bato dusanga i Bujumbura. Muri sanze kutugendera mwirobanura igiswa kahingiro cubashimisha.